Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyere cane mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Igikorwa ni ca kindi nyene, guteza imbere imico n'akaranga vy'Uburundi. Abayizi baravyiyibutsa, hanyuma abatabizi nabo bakabimenyeraho. Uyu munsi rero murabona ndahantu heza cane hasharijwe n'amabara aranga igihugu c'Uburundi, ibendera ry'Uburundi. Aha rero twagomba kugaruka ku mayagwa y'abarundi berekana yuko Uburundi ari igihugu ciza cane. Bavuga ngo Uburundi ni igihugu c'amata n'ubuki. N'umwana avutse bavuga bati umwana urakarererwa i Burundi. Ncagaruka rero ku mayagwa y'abarundi bari baratoye n'uturirimbo twiza duhayagiza igihugu c'Uburundi. Duce tuza ku karirimbo kamwe, turavuga agace gatoyi gusa, hanyuma tukumviriza bavuga ati: Burundi gihugu ciza, sinzogupfira, abazogutera bose je nzobagwanya nshimitse. Tegwa iteka Burundi, wishime wishimirize, Imana yakuremye niyizokubungabunga. Imana yaremye Uburundi nibwo buzoyibungabunga. Nico gituma twokwishima ukwishimiriza. Nuko rero nako gace gatoyi twumvise gahayagiza igihugu c'Uburundi. Mwarumvise yuko bavuga yuko n'Uburundi ari iwabo w'Imana. Urumva no kurata igihugu bakerekana yuko ari igihugu ciza co kubamwo, c'amata n'ubuki, igihugu c'akaranga. Mwese rero Barundi muri mu Burundi namwe muri hanze, ndabifurije kugira amahoro, mwibuka no guteza imbere igihugu cacu c'Uburundi. Mutere n'ikiganiro kugira ngo imico myiza y'abarundi yabaranze abo hambere n'ubu ikituranga ibandanye gutera imbere. Mugire amahoro.